turabasuhuje inshuti mukurikiye Sincere.official channel yanyu bagezeho amakuru hirya no hino agezweho harimo n'ayavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kana subscribe, like, share ukomeze kuryoherwa n'amakuru. Ni kuri Sincere.official. Mu Burundi abatuye intara ya Cankuzo baravuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo byo kutagira imihanda ihagije iyo bafite nayo ikabishaje. Kuva bugendane twaje neza, Igitega hose twaje neza, muganga habishitse ngahango hipine. Ngo ndayiduganye hiyo, ngo nta mukinogo ngo imamoka. Ngo nje ndakujana ngo nshaka ku mahera menshi niko batubari. Urahwerwa hakagufa utuye ibinogo. N'abashoferi bankakuja kubera hameze nabi. Naho ari kugenda ku 10, ucugenda ku 15. Kubera ibarabara riribi. Abo ni abaturage bo mu ntara ya Cankuzo. Hagati aho ONI ishobora kurekura umunyarwanda Kabuga Feliciani ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside mu minsi ya vuba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu ushigaje iminsi 12 gusa, ariko abaturage mamiliyoni bemeza ko batarafata icyemezo kuwo bazahitamo. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, mugume hafi. Amakuru yacu yo muri iki gitondo reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na Geoffrey Mutagoma. Hafi icya kabiri cy'abatuye umugabane wa Afurika bari mu bihugu birangwa n'imiyoborere yakomeje kuba mibi mu myaka 10 ishize, mu gihe umutekano muke muri ibyo bihugu ukomeje kubangamira iterambere. Byashyizwe ahagaragara na raporo nshya isuzuma ibyerekeye imiyoborere ku mugabane wa Afurika. Icyegeranyo ngarukamwaka ku miyoborere muri Afurika cyitiriwe Mo Ibrahim cyagaragaje ko nubwo ibihugu 33 byateye imbere, imiyoborere muri rusange yarushijeho kuba mibi mu mwaka wa 2023 mu bihugu 21. Ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'abatuye umugabane wa Afurika ugereranije n'umwaka wa 2014. Mu bihugu byinshi birimo Nigeria na Uganda bifite ubucucike bwinshi bw'ababituye, imiyoborere yasubiye inyuma cyane mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka, nk'uko byemezwa n'icyegeranyo cyasohowe n'ikigo cyitiriwe umuherwe Mo Ibrahim, umwongereza ukomoka muri Sudani. Icyo cyegeranyo cyagaragaje ko ihirikwa ry'ubutegetsi mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika n'intambara yo muri Sudani biri mu byaje ku isonga mu kudindiza iterambere. Gusa cyongeraho ko imiyoborere mibi nayo yateye imvururu n'umutekano muke. Iyi raporo yasanze ibikorwa remezo birimo uburyo bwo kugera kuri telefoni zigendanwa, ingufu z'umuriro w'amashanyarazi n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo byarateye imbere ku Banyafurika bagera kuri 95% mu mwaka wa 2023. Ibipimo byasubiye inyuma cyane n'iby'iterambere ry'ubukungu n'umutekano. Iki cyegeranyo gisanga byaratewe n'uko byari byitezwe ko ibihugu byagombaga kugera ku iterambere muri izi nzego, ku rundi ruhande bigashyira ingufu cyane mu kubahiriza ingamba zidatanga umusaruro. Washington, Ijwi ry'Amerika. Inzego z'ubutegetsi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratangaza ko umubare w'abantu batabwa muri yombi kubera kuza muri Amerika bambutse umupaka wa Mexique mu buryo butemewe n'amategeko wamanutse kuri 7% mu kwezi kwa 9. Birashoboka ko ariyo mibare ya nyuma ya buri kwezi ishyizwe ahagaragara mbere y'amatora ateganyijwe mu kwezi gutaha muri Amerika, kuva umukandida w'abarepublikani Donald Trump ashyize imbere ikibazo cy'abimukira muri gahunda yo kwiyamamaza. Abashinzwe kugenzura imipaka mu kwezi kwa 9 bataye muri yombi abantu 54,000 bambuka imipaka mu buryo butemewe n'amategeko. Niyo mubare muke ugaragaye kuva mu kwezi kwa 8 2020 ubwo imibare yatangiraga kwegeranywa. Umupaka wa San Diego wongeye kuza ku isonga mu yambukirwaho n'abantu benshi mu buryo butemewe n'amategeko. Umwaka w'imiyoborere ushize warangiye tariki 30 z'ukwezi kwa 9, abatawe muri yombi bagera kuri 1,530,000. Ni nyuma y'uko mu myaka 2 ishize abafatwaga buri mwaka bageraga kuri 2,000,000. Uwayoboye igihe kirekire ibiro bya Donald Trump akiri perezida, John Kelly, aravuga ko uyu mukandida wa Republikani yujuje ibintu byose bisobanura umuhezanguni w'umunyagitugu, kandi ko igihe ari ku butegetsi yavuze ko umukuru w'abanazi Adolf Hitler yaba hari ibintu byiza yakoze. Amagambo ya John Kelly, umusirikare wavuye ku rugerero afite ipeti rya generali agakorera Trump muri presidansi kuva mu 2017 kugeza mu 2019, yasohotse mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The New York Times na The Atlantic, byose byandikirwa hano muri Amerika. Aje yiyongera ku yandi abahoze ari abayobozi bakuru bakoranye na Trump bamuvuzeho mu gihe hasigaye ibyumweru 2 ngo habe amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kelly umaze igihe kirekire anenga Trump yigeze no kumushinja kwita abasirikare biciwe ku rugamba ibigwari byatsinzwe. Noneho amagambo yavuze yo kuburira ayavuze mu gihe Trump ashaka indi manda yo kuyobora Amerika, akaba yararahiye ko azagura imikorere y'igisirikare cya Amerika mu gihugu imbere, avuga ko azagikoresha mu guhangana n'abanyamerika afata nk'abanzi bari imbere mu gihugu. Abashinzwe kwamamaza Trump ejo kuwa kabiri barabihakanye. Umuvugizi wabo Stephen Chen yavuze ko Kelly yakoresheje icyo yise kwiyimika akoresheje inkuru zidahwitse yahimbye. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi bashimangiye ko hakenewe ubufatanye hagati y'ibihugu byabo. Babyemeje kuwa gatatu mu nama ya mbere bagiranye mu myaka 5 ishize. Ni inama bagiranye ku ruhande mu gihe harimo haba inama ihuza ibihugu biri mu muryango wa BRICS ibera mu mujyi wa Kazan mu Burusiya. Ibiganiro hagati ya Jinping w'Ubushinwa na Narendra Modi w'Ubuhinde byabaye nk'ibikura igitotsi hagati y'ibihugu by'ibihangange ku mugabane wa Aziya cyari cyarabyitambitse igihe ingabo zirinze umupaka w'ibihugu byombi zakozanyagaho mu mwaka wa 2020. Amashusho yanyuze kuri za televiziyo yerekanye abakuru b'ibihugu byombi bakorana mu ntoki mbere yo kwinjira mu nama. Yabaye nyuma y'iminsi guverinoma z'ibihugu byombi zumvikanye ku buryo bwo gucubya icyuka kibi gishingiye ku kutumvikana ku mipaka y'ibihugu byombi, aho abasirikare babarirwa mu bihumbi bari bakambitse kuri buri ruhande biteguye intambara kuva mu mwaka wa 2020. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde riravuga ko aba bategetsi bombi bemeje ku buryo buhamye kandi bwa gicuti umubano utajegajega hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde, kandi ko uzagira byinshi uhindura ku mahoro n'uburumbuke mu karere ibihugu byombi biherereyemo no ku isi muri rusange. Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yarabwiye abanyamakuru ko hari ibimenyetso byerekana ko abasirikare ba Korea ya Ruguru bari mu Burusiya kumufasha kurwana na Ukraine. Fidel Niyongabo nibyo atubwira. Umushikiranganji Lloyd Austin yabwiye abamenyeshamakuru ko barindiye kubona ico abo basirikare ba Korea ya Ruguru bariko bakora mu Burusiya. Abitangaje umunsi umwe nyuma y'uko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuze ko leta yiwe ifise amakuru ko abasirikare ba Korea ya Ruguru bariko bimenyereza mu Burusiya mu ntumbero yo kurwana muri Ukraine. Lloyd Austin yatangaje ko Uburusiya na Korea ya Ruguru vyakomeje imigenderanire hagati yavyo kurushiriza, kandi ko Korea ya Ruguru yahaye ibigwanisha Uburusiya. Yatangaje ko niba imigambi ya Korea ya Ruguru ari ukwifatanya n'Uburusiya mu ngwano ico gihugu kirimwe muri Ukraine ari kibazo gikomeye cyane kizogira ingaruka ku mugabane w'Uburaya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku munsi wa kabiri yavuze ko Ukraine yiteze ko amakungu yishura ku buryo bugaragara kuri ico kibazo. Muri ico gihe ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri uyu wa gatatu bwatangaje ko igisirikare cabwo casambuye utudege tutagira abadereva 14 twa Ukraine mu bice biri kuri ubibe rw'ivyo bihugu vyombi. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko igisirikare c'Uburusiya casambuye kandi ubwato 4 bwa Ukraine mw'ibahari yirabura. Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Instagram, X na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya na amakuru arambuye. Urugereko rushinzwe kurangiza imanza z'urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda rurimo rurasuzuma niba rugomba kurekura Kabuga Felicien. Venuste Nshimiyimana araduha inkuru irambuye. Umucamanza mukuru Ian Bonomi w'urugereko rw'ibanze rw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho imanza z'insigarira z'inkiko mpanabyaha ruri Irahe mu Buholandi yemeje indi tariki abacamanza barebwa n'urubanza rwa Felicien Kabuga bazongera guterana. Bizaba ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Biteganijwe ko inama za bene ako kageni ziba buri mezi ane. Iya mbere yabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, indi iba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu no ku ya 24 z'ukwezi kwa karindwi
uyu mwaka. Umucamanza Bonomi yibukije ko urugereko rw'ibanze ruburanisha Kabuga rwafashe ibyemezo bitashyizwe ahagaragara birebana n'ubusabe Felicien Kabuga yoherereje ibihugu bitandukanye abisaba kumwakira naramuka afunguwe by'agateganyo. Yavuze ko mu bihugu byose Kabuga yandikiye nta na kimwe cyari cyemera kuzamwakira. Umucamanza Bonomi yakomeje avuga ko muri raporo y'abaganga bigenga bashyizweho n'urukiko batanze ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bemeza ko Felicien Kabuga atagishoboye kuburana cyangwa se kuburanishwa. Yongeho ko mu gihe hazaba hasuzumwa ikibazo cy'irekurwa rya Felicien Kabuga, urugereko rw'ibanze rumuburanisha rukwiye kumva impande zombi ku kibazo cyose cyazamurwa muri urwo rubanza no ku kibazo icyo ari cyo cyose kirebana n'irekurwa rya Felicien Kabuga. Umucamanza Bonomi yarangije avuga ko kubera imbaraga nke ze Felicien Kabuga ashobora gukurikirana ibivugwa mu rubanza ku buryo bw'ikoranabuhanga aramutse abyifuje. Felicien Kabuga utegereje icyemezo cy'urukiko cyo kumufungura afungiye muri gereza y'umuryango w'abibumbye iri Irahe mu Buholandi. Nibutse ko mu kwezi kwa munani umwaka wa 2023 nibwo urwego rwasigaranye inshingano zo kurangiza imanza za jenoside zaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda na Yugoslavia rwasubitse urubanza rwa Felicien Kabuga ku mpamvu z'uburwayi n'intege nke. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 imaze gufata uduce twose dukora kuri teritwari za Masisi, Rucuru na Walikale mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera yakurikiranye iby'imirwano ihuje ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Amakuru yuzuzanya kandi yo kwizerwa yakusanyijwe na Radio Ijwi ry'Amerika yemeza ko iyo mirwano yabaye hagati y'ingabo z'umutwe wa M23 n'iza FARDC mu bice bya teritwari ya Walikale hahana umupaka ni ya Masisi. Aho ni mu birometero birenga 500 uvuye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika baherereye muri utwo duce bavuga ko iyo mirwano yatangiye mu masaha y'igicuku mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho ibitero byatangiriye Kalembe muri teritwari ya Masisi. Mapambano yalianza saa 10 ya usiku, ilianzia. Imirwano yatangiye mu masaha y'igitondo cyane ahagana saa 10. Twumvisha urufaya rw'amasasu, twese duhitamo guhunga. Buri wese yahunganye icyo yari afite mu ntoki, ubwo tugenda nta ureba mugenzi we. Ubwo twageraga hirya gato turenze Kalembe, twakomeje kumva urufaya rw'amasasu. Mu kanya gato tubona abasirikare batwiruka inyuma. Twahisemo natwe gukomeza kugeza aya masaha turakirukanka kuko imirwano igikomeje. Kusema vita inaendelea kwa wakati kama huu. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abaturage baba mu bice biberamo intambara Lutte contre les conflits armés ASBL rikorera muri ako gace ko muri teritwari ya Walikale ryemeza na ryo mirwano. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika kuri telefoni, Bwana Jean Paul Balingene Sanga ushinzwe itumanaho muri iryo shyirahamwe avuga ko iyi mirwano yahitanye abatari bake. Ibyo nabonye bwa mbere ni umusaza w'imyaka 50 wakubiswa amasasu mu mbavu. Uyu yahise yitaba Imana ubwo twageragezaga kumujyana ku bitaro biri hafi y'aho imirwano yaberaga. Siwe gusa kuko hari n'abandi benshi baguye muri iyi mirwano. Twakomeje ubushakashatsi ariko kubera urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana muri aka gace ntabwo byadukundiye. Kugeza ubu imirwano iracyakomeje kandi twebwe icyo dusaba nuko abayobozi bashyiramo imbaraga iyi mirwano ikarangira kuko ubuzima bw'abaturage aribwo buhatikirira. Dunia Ambroise, umuyobozi wa societe civile yo muri sheferi ya Bashali, nawe wahungiye mu gace kegerana na Pinga, yumvikanisha ko ubwoba ari bwinshi mu baturage kandi ko ari inkomere nyinshi. Icyo twabonye ni umubare w'abantu benshi bakomeretse kuri iyi nshuro. Ibyo byatewe n'uko abantu benshi bahungaga berekeza muri Walikale, abandi bajya Rucuru kuko ni ku mupaka w'izo teritware zose. Uburyo abaturage bahungaga ubona biteye ikibazo gikomeye cyane kandi ni nabyo bigaragara ku maso yabo. Kuva agace ka Kalembe kafatwa nta tuza abaturage bafite, none ubu ni Walikale. N'abari baragerageje gusubira mu bice byabo
babo nabo uyu munsi bahunze. Abanyapolitiki bo muri iyo teritware bo bahangayikishijwe no kubona umutwe wa M23 winjira Walikale ubuyobozi burebera. Uyu ni bwana Prince Kiyangi Kyamwami wigeze kuba umushingaamategeko ku rwego rw'intara twavuganye ari muri centre ya Walikale. Dufite ubwoba ko M23 kuba yinjiye muri Walikale biteye ikibazo gikomeye cyane mu baturage. Murabizi Walikale ni agace gafite umutungo wihariye, ubwo rero M23 kubikagezemo ntibihungabanya gusa abaturage, ahubwo birahungabanya cyane ubukungu bw'intara ya Kivu ya ruguru. Ibyo rero bigatuma M23 ishobora gutekereza gukora ibindi birenzeho. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'uko M23 ifashe umujyi muto wa Kalembe ufatwa nk'ukomeye cyane kuri izo teritwari zombi. Aka gace gatuwe n'abarenga ibihumbi 47 kimwe n'utundi duce dutandukanye twa teritwari ya Masisi. Kalembe yakomeje kwibasirwa cyane n'intambara z'urudaca. Mbere y'uko aka gace gafatwa niho habarizwaga ibirindiro bikuru by'imitwe ya Wazalendo ifasha leta mu kurwanya M23. Kugeza ubwo twateguraga inkuru, amasoko yacu yatubwiraga ko imirwano ikomeje. Impande zombi zikomeje kwitana ba mwana mu kutubahiriza ubusabe bwa ONU. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zishinja inyeshyamba za M23 n'abasirikare b'u Rwanda zivuga ko bafatanije gutera ibirindiro byabo, mu gihe M23 nayo ishinja FARDC kwifashisha imitwe ya Wazalendo mu kubagabaho ibitero. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko aya makuru n'ibindi biganiro byacu mushobora kongera kubyumva ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radioyacu.voa.com. Mu Burundi abatuye intara ya Cankuzo baravuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo byo kutagira imihanda ihagije, iyo bafite nayo ikabishaje. Muri yo hari ibiri uhuza iyo ntara na Tanzania. Barasaba ubutegetsi kuisana no kububakira imihanda mishya. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, tugezwaho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Umwaka urenga uraheze ibarabara riva ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo rizwi nka RN21 ricitse ata modoka rirengana. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bishikiye aho ryacikiye ku mutumba wa Gitwenge ku gacimbiri ka Gakangaga, neza na neza aho biti Kavumu, ku birometero 37 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Bavuga ko biboneka ko ibarabara ryageragejwe gusanurwa mu kurisukamwe amabuye n'ivu, kubera ko uko gucika kwavuye ku musozi wasadutsemwo kubiri. Ibenindwi z'amabuye komini ivuga ko yagerageje kuzibiza aguma atembagara muri iyo manga narijya iri ku musozi uhanamye. Umukuru w'agacimbiri Emmanuel Ntirijana arasigura uko iri barabara ryacitse. Mu gutangura hatanguye inkukura iva ino haruguru ikaza ari nyinshi, itangura rero kuzirimburura hano mwibarabara. None hano byashiye biba ibirenga, rero hashitse ubu ni imyaka 3 himburuka. None ubu nta modoka ikirengana, zose zishahiye ku mubambango. Abanyagihugu bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kubera iryo barabara. Hatungimana Desire, umwe mu batware bo mu gacimbiri ka Gakangaga, avuga ko hama habereye amasanganya abantu bagatembagarira mu manga y'iryo barabara. Waheruka gukoroka mu ndu yahere akoroke hariya Maria mabuye hariya hepfo, ijana namujanye no kwa muganga mu ijoro nko mu masaa 3 yaramenetse gwimwe na hagucya kujisho gutya baramushona, bari muhira yarageze mitene. Nana amasanga yabamu moto bose bacenga amakaba korokeramwo, yaramaze kugwa nk'abamimoto nk'abangaye nka 5, abandi b'imodoka barabaca mu ngaba twahengekereje nga zaguma zigwayo bazikuramwo zigwamwo bazikuramwo kubwiki cakera cabuze. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo bama bagize uruja n'uruza muri iryo barabara rya Cankuzo Gisagara, baridoga ko ataterambere riri muri ako karere kabo. Urahweruka hakagufa utuye ibinogo n'abashoferi banka kutya kubera hameze nabi, naho ari kugenda ku 10 ucugenda ku 15 kubera ibarabara
barabara riribi camba ndiko ndahomba kubera mba ndishitike ndende kandi ari ahantu hatoya kinyi barabara nyene nta buzima ne nkatwe ko dukunda gushora utuntu nyene mu masoko tujanye n'umuceri ibigori biyoba kandi ugasanga uri kurashika no mu cankuzo hose hakinyi barabara wumva wokora iki eka n'abagira uruja n'uruza mu rya cankuzo Gasumo rica muri komine ya Mishiha harizwi nka RN13 naryo rijabuka mu gihugu ca Tanzania bidoga nk'uko uyu mukenyezi isoko ryacu ryamusanze ku gituro c'amamodokari kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo. Oya hanyene ndarahanyene kwa hiyo twabuze umudugu tujana ngo imidugu ishifa abatweka ngo amapine ugiye Imishiha ngo kagaruka ngo ipine ntugarukana niko batubarira kandi imidugu irahari kuva bugendane twaje neza Igitega hose twaje neza muganga habishitse ngahango ipine ngo ndayiduganye hiyo ngo nta mukinogo ngo imamoka One njenda kujana ngo nshaka kujana ku mahera menshi niko batubari. Ukaba nkako abakora urudandazwa habaca muri ayo mabarabara ya Mishiha na Gisagara nabone imyidogo ni myinshi. Uyu mudandaza asaba leta gukora ibishoboka ayo mabarabara agakogwa vuba hashoboka. Twe turafise ingorane gose bikomeye kweri. Ni barabe bikubita gashi nkuko arabavyeyi. Tuzoterera twege nibasaba abanyagihugu duterere n'amajana 5 yo bamaze. Niyo ushoye utuntu uhora mugabo waho ivuga ati akabarabara ni keza nta ngorane. Yegora ko ntiduhora gutoza tagisi haje washoye ibintu. None twonanirwa no gutanga igihumbi cange 2. Je nk'ubu ku bwanje naho vyo 5 babivuze ati barabara rigira rikogwe no yatanga. Nk'ubu nta mukenyezi avimugira ngo umutumino. Niwe wikocira umugabo kazopfira ku nzira kandi nawe nari bishoboye kwiyunguruza agashora utuntu ngaha kaza karangwa nk'udutunguru ngaha karangwa utushu utuboga kajana imugera nene bikunda. Ubukene bw'amabarabara ngaho mu Cankuzo burasubiza inyuma ubutunzi muri rusangi. Musitanteri wa komine ya Gisagara Gracien Nitunga avuga ko komine imaze guhomba ibice 15% by'amakori yo muri no mwaka. Vyukuri ku bijanye n'amatagisi twahora twinjiza bivanye n'ivyo vyimburwa vyahora bipakirwa bikaja mu zindi ntara cyangwa mu yandi makomine. Komine yarahomvye ku rugero ruboneka mbere kuko mu mwaka ndiko ndaraba ku bice twahora twinjiza hariho ibice birenga 15 twahomvye. Uretse kwa makomine ya Gisagara na Mishiha acamwe bidandazwa biva mu gihugu kibanye ca Tanzania, abajejwe intwaro mu ntara ya Cankuzo bavuga ko ayo makomine asanzwe azi imbere mu makomine yimbuka cane ku bitegwa bimwe bimwe ku rwego rw'igihugu. Intara ya Cankuzo iza mu ntara za mbere kandi zigaburira izindi mu gihugu mu mwimbu w'ibigori, ibiharage, imyumbati hamwe n'umuceri. Buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyeza ko asaba abamukurira mu nzego hamwe n'abashigikira mu iterambere ry'igihugu kugira ico bakoze kugira ngo ico kibazo c'amabarabara gikugwe mu nzira. Gushika uyu munsi amabarabara yose ya Cankuzo amabarabara adashoboka. Nuvuga naho inguvu z'abene igihugu gerageza gukora gute mukaba mubona ko uyu mwaka twagiriwe amahirwe haragwa imvura nyinshi cyane. Ivyo bakora byose wasanga ingufu zabaye imfa gusa. Rero amabarabara nka yose yarononekaye, mbere y'ibiraro bimwe byaratwawe biteye ubwoba, amusanga na komine ingufu zayo atevyo bishobora. Bica bisaba ko dusaba abashigikiza mu iterambere, abashigikira canke leta ibishoboye kugira ngo irabe ko yogira icikoze kugira ngo amabarabara mwamwe arengane. Buramatari wa Cankuzo avuga ko ikigo kiraba ibijanye n'amabarabara ARB cariko kiragerageza kuba kirasanura ibitarugwa bimwe bimwe, ariko ko muri kino gihe naco cahagaritse kubera ubukene bw'ibitoro. Ibintu biruko muri no ntara ya Cankuzo mu gihe mu ndinganizo shasha ya leta isigaye ari umugwa mukuru w'intara ya Buhumuza igizwe n'intara zitatu arizo Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu ushigaje ibyumweru 2, ariko abaturage amamiliyoni bemeza ko atarafata icyemezo kuwo bazahitamo hagati ya kandida w'abademokrate Vice Perezida wa Repubulika Kamala Harris na kandida w'abarepublikani wahoze ari Perezida wa Repubulika Donald Trump. Nibyo turebera hamwe mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora yo muri uyu mwaka. Twabiteguriwe na Thomas Kamilindi. Nubwo umunsi wa nyuma w'amatora wegereje cyane, ibipimo bya politiki byerekana ko ku baturage bagera kuri miliyoni 244 bari mu kigero cyo gutora 3%, ni ukuvuga abaturage byibura miliyoni 7,320 batarafata icyemezo kuri kandida bazahitamo. Umushakashatsi John Johnson wo muri kaminuza yigenga y'abayezuwiti yitwa Marquette
iri mu mujyi wa Milwaukee muri leta ya Wisconsin yabisobanuriye Ijwi ry'Amerika ku buryo bubiri. Abenshi mu bashobora gutora ntibarabyitaho. Iyo rero ubabajije uwo bazaha ijwi ryabo bashobora gusubiza ko batarafata icyemezo. Ikindi, abaturage bo mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu bo bashobora kuba bafite ingingimira zo kwerura uwo bazatora. Abashakashatsi basobanura ariko ko atari izo mpamvu zonyine gusa, bityo abaturage bamwe bafite impungenge ko Trump aramutse atowe yazahonyora amategeko agateza n'akaduruvayo. Abandi nabo basanga Kamala Harris adafite ubunararibonye buhagije. Uko biri kose, inzobere mu bya siyanse za politiki Tatishen Teta wigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts, University of Massachusetts Amherst, yemeza ko bigenda bihinduka. The population of the undecided voter is shrinking, and it shrinks with each day. Abatarafata icyemezo baragenda bagabanuka buri munsi. Abenshi bazaba barangije kumenya uwo bazatora mbere y'itariki ya nyuma, ariko bizaterwa n'uko ishyaka ry'abademokarate n'ishyaka ry'abarepublikani rizabashishikariza gutora muri aya matora abakandida bombi begeranye cyane mu majwi. Hagati aho, ikigo cy'ubushakashatsi ku matora cya kaminuza ya leta ya Florida kivuga ko kugeza ejo kuwa gatatu abaturage barenga miliyoni 22 bari bamaze gutora. Nabo muri leta 34 kuri 50 zigize igihugu zashyizeho uburyo bwo gutora hakiri kare. Guhera kuri uyu wa kane, izindi leta 7 n'umurwa mukuru w'igihugu Washington District of Columbia zirakurikiraho kugera kuwa gatatu w'icyumweru gitaha tariki ya 30. Abaturage bamwe bajya ku biro by'itora, abandi batora banyujije impapuro zabo mu iposita, ariko amajwi yabo ntashobora gutangazwa mbere y'itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Nk'uko rero mumaze kubyumva, hasigaye iminsi 12 gusa ngo amatora ategerejwe hano muri Amerika akorwe. Nubwo muri leta zimwe na zimwe amatora yatangiye, umunsi wa nyuma wo gutora ni ku itariki ya 5 ukwezi gutaha kwa 11. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.